abenegihugu bo muri komine Buganda mu ntara ya Cibitoke baritiye kuragira neza inka baronkejwe na Penesadrim kuri uyu wa mbere igihe 30 gitugutu mwaka 2017. Nagiteguye cyane kuko n'abana nabigisha ingene gomba kuzigaburira nyine tuma kuzivura kuzikurikirana urumva byose n'abana barabizi cyane aho nateye itungo ryacu ni itungo ryagutse ririmo hegitari ndibaza ko ibido 10 sinzi hegitari n'isitani ariko kubera izuba ryaciyemo nirateye hegitari imwe uniteguye gutera iyindi hegitari. Nabiteguye neza ko uburinganire badusaba ko badufise kugira ngo turoswe ibyo bitungwa barapimye basanga nibwo fise ubwo buringanire. Jambo make twaragiye mu nyigisho baratwigisha ingene tuzogifata neza twarayubakiye neza inyubako ya kijambere bakaba baratwigishije n'ingene tuzozigaburira ubwatsi n'amazi menshi eka twarashoboye gutahura cyane kuko inyigisho twarazironse nyinshi. Barashima uyu mugambi kuko uje kubafasha cyane mu miryango yabo. Kijambe kikaye kuzomarira ni kuvuga yuko imaze kuba yorondoka ikaba yogera igiha iduhereza amata bizodufasha kuhereza abana tuvyara cyabure twavyaye kuba bofata amata ukuri kwamye. Rumba je ndashimye cyane kubera uyu mugambi waje hageze wajahageze twarima ntitwimbura rumva imyaka ikuma aho icyo twimbura rero turashimye cyane kuko tugiye kuronka ibi amata tuzogaburira abana turose izi nka mu bisanzwe tuzifashe neza bizodufasha hajewe ndashaje mbwo ndafise abana ndafise abuzukuru urumva ya mata azotugira akamaro. Umuhuzabikorwa w'umugambi Penesadrim Damaze Ntiranyibagira yarashikirije uko abantu barose inka batowe n'ingene bifuza ko izo nka zoragirwa. Kugira ngo dutore bashikirijwe izo nka bwa mbere na mbere nabe n'igihugu baba hano babirimitsi bafise itongo rikwiye bashobora kurimamwo ubwatsi bwo gutunga izo nka. Si twe twabatoye, si komine batoye, si DP y'abatoye batowe n'ababanyi biciye mu runani rwasangiye urugero rw'iterambere. Baravye ko abantu tanka bafise baraba ko abantu bafise ishaka ryo gukora umwete wo korora baraba kandi ko abantu bafise ubwatsi bukwiye kugira ngo bazoshobore kugaburira izo nka. Nuko rero urutonde rwakozwe n'abe n'igihugu bareza bafata abambere muri abo bakwije ibisabwa baba aribo baronswa ibyo bitungwa kuno munsi. Abo bantu batowe barateguwe bararonkejwe inyigisho zijanye n'ubuhinga bwo korora hanyuma kandi abo bazironse twarabafashije kubaka uruhongore rwa kijambere ruri mu isima rusakaye n'amabati hanyuma kandi turabatekerera n'imiti ikwiye kugira ngo muri aya mezi 3-4 ya mbere bazobashe kuvura inka zabo. Hanyuma kandi hariho n'abaganga b'ibitungwa bo muri komine no ku mitumba baheza bakabaherekeza bakabarabira ko inka ikomeye kwitagwaye kubera ko iyi nka nta mafaranga bayiguze ni inka ya leta ni inka y'abene igihugu bo kuri uwo mutumba. Uzoramuka rero ayigurishije ayiriye ayifashe nabi uwo muntu igano ca mbere kuyimwaka niba iyo nka ikiriho bazoyimwaka bayishikirize ubundi. Ubwa kabiri
uzora mukagurishije iyi nka azoriha amafaranga angana nayo yaguze kugira ngo bashobore kuronka amafaranga yo kugura iyindi nka yoshikirizwa umwenegihugu asanzwe ari mutoni. Umuhanuzi wa Buramatari ajejwe ubutunzi Libe Tubirave arashima ibikorwa Penesadrim ikorera mu ntara ya Cibitoke. Penesadrim yaratanguje ibikorwa byo guhimiriza ubuhinga bwo kwimisha ku rushinge no gukurikirana inyana zavutse muri ubwo buryo. Ibyo bikaba byabereye ahanyene i Buganda. Ubu naho Penesadrim igarutse hano i Buganda kugira ibandanye gukwiragiza inka za kijambere ku mitumba. Uko mwayumvise ariyo aduhagaze ni muri zone ya Gasenyi, ni ku mitumba ya Gasenyi, Cyunyu na Kaburana. Mbere twarumvise ko mu minsi iri imbere n'ibitungwa bito bito nk'ingurube bizohabwa abandi borozi batowe. Izina ry'abanyacibitoki bose twagomba kubamenyesha ko ivyo bikorwa bya Penesadrim n'indi migambi ya FIDA nka Prodefi, Paivabe na Propao tubikenguruka, naho nyene imitumba yose itarashikirwa tugasaba ko vyobandanya. Tugarutse ku gikorwa catuzindukanye uno munsi, twagomba gushima cyane ubu mugambi wo kwiragiza inka za kijambere ku mitumba kuko ari ngirakamaro, na cyane cyane ko amatongo yo mu Cibitoki yaze kandi atakimera nka kera. Uretse rero ko ivyo bitungwa bizotuma umurimyi mworozi atabira agatongo gato kiwe kugira ngo gashobore kubandanya kimbuka, umwimbu w'amata uzobandanya uyongera, abarimyi borozi bagire amagara meza kandi baharonkere n'amikoro yo kwikenura mu bindi byankenerwa mu buzima. Severe bagore kunda ati ibikije kuri Penesadrim FIDA ifashe ya mbere mu kunganira umugambi wa leta wo kugwiza ibitungwa mu bene gihugu. Imbere yuko nduka kwijambo banze gushimira ikigega mpuzamakungu kijejwe iterambere ry'uburimyi FIDA ku mfashanyo zitandukanye ironse igihugu cacu kugira uburimyi n'ubworozi butere imbere, na cane cane ndayishimire kuri izi nka za kijambere zije zunganira umugambi wa leta. Leta yari yishinze umugambi wo gutanga ibitungwa ubicishije ku bishikiranganje bw'uburimyi n'ubworozi, maze abenegihugu bakaronka ibitungwa babicishije mu runani babasangiye urugendo rw'iterambere ry'ubworozi. Ubworozi hano mu gihugu cacu budufitiye akamaro kanini. Ubworozi burafasha ababugize umwuga mu kubaronsa imfungurwa ndemamubiri biciye mu mata n'inyama, bakongera bakaronswa bikongera bikabafasha mu kurwanya ubukene, kuko ufise inka adandaza amata, adandaza umwavu, ndetse agashobora no kudandaza amashuri yo yagwiriye. Ibitungwa kandi biradufasha mu kunywanisha uburimyi n'ubworozi kuko bituronsa amase. Ayo mase nayo tukayacanga na yafimbure y'ikizungu, gutyo umwimbu ukiyongera mu gihugu. Kanatsinda iyo fimbire y'ikizungu ntikora neza iyo batayicanze n'amase y'ibitungwa canke amase ya nyabarega. Ni muri iyo ntumbero rero leta y'u Burundi ibandanye itera kamo ibihugu n'amashirahamwe bicuditse
kugira bayiterera agacumu k'ubumwe mu guteza imbere ico gisata c'uburimyi n'ubworozi mu gihugu cose. Ikigega mpuzamakungu rero FIDA caritavye ako kamo, baraturonsa uburyo bwo kugira izi nka zo kugura izi nka kibicishije mu mugambi Penesadrim. Kuri uno munsi uri hejuru rero twaje ngaha aha mu ntara ya Cibitoki muri komine ya Buganda kuri uyu mutumba wa Gasenyi, tuzanywe n'igikorwa cyo gushikiriza abenegihugu inka z'amashashi zirenga 293 hamwe n'imfizi 5 za kijambere. Duhereye muri uyu mwaka muri no ntara ya Cibitoki muri komine Buganda hakazokurikira vuba no mu zindi komine ziri mu zindi ntara. Muri izo komine rero hariho komine Mutimbuzi, komine Gitanga, Giharo, Gisuru na Cendajuru. Aho rero hakazotangwa inka zose hamwe 1003.